Yes, voilà tugeze igero cy'isaha 8:06 muri Soza Black FM uko mwavyumvise Gary the Star System kuva ku munsi wa mbere kugera ku munsi wa gatanu acha kumena rwambo OG ako kandi kundi ruhande rikumwe na Ding Delicia muri Soza Black FM nitwe tumo turageza amakuru yacu yo no munsi abona ko kandi Bigi yagiye afatirwa mugabo kandi nyuma yo kuba amakuru twabateguriye ni nyuma yo kuba akaryo mu gatelefona mugasa amakuru y'abastar mushaka kumenya amakuru yabo kano kanya mudukundire tubagezeho amwe mu makuru twabateguye ako kandi twibutsa ko dufise abatumire bagenda batandukanye dufise abatumire bashika babiri Ding Delicia dufise EPD winner cyengo ndakumuita ngo ni EPD winner dufise ikorosho nonyesa kwa turi kumwe mwanya abano tuza kuba turi kumwe muri Soza Black FM ariko kandi unkundire Ding Delicia duhere amakuru yacu ari yanyi kwa Melanin Boy haro nabarusavye amakuru ya Melanin Boy canke mwite Gusto Kuriyo Gusto Melanin Boy naho nyene ni sawa amazina sena yiwe voilà mbe Kuriyo bisigura iki ndi Kuriyo nindiku ayesi narusavye amakuru ya Mr Kuriyo nta makuru iwe vraiment yatara hari uretse ko yagaragaye mu mafoto ariko arashootinga clip nawe nyene yarusize mu rujijo ruteye ubwoba aho yanditse avuga ngo guess what Melanin Boy featuring in there nadukome kandi rero urona yogumiza kuri ino ritme antuka bizogenda neza byoryoha cyane biraryoshe cyane hariho sinzi ko maze kubona wicaye nko ahantu nko muri bar canke urenganya nkana ko ma studio hari ndimbo mengo zirakurikirana unamaze kwibona hari ndimbo mengo ni playlist mbigenda ikurikirana nukuvuga ngo havuye sitaki birazwi kwa caja mbere sima birazwi kwa cajamwo ivyo birazwi birazwi kwa cajamwo na no forcing love canke ntuze ya twande ijya irimwo ani Melanin Boy no forcing love ijya yambe ijya ndirimbo irancanze kweli ijya umengo niyo vyanditswe ko ikitegeko ucumengo ari ahantu muri Bibiliya canke handitse nosa igihe umengo biranditse nyine rwose gihejeje nosara embida zirakurikirana umengo tuzona biki yego rero biraryoshe cyane biraryoshe gose bagumye muri no movement usanga biryoshe ni hahandi usanga yatamwunda gatamwo kandi zica zigenda ku murongo mwiza cyane yes no musore rero kuva muri We Love Muzika ndavuga Mr Gusto canke Mr Melanin Boy niwe rero yatugese ndavuga ati guess what ari ya postinze ifoto ariko arashoba ikora mu shootinga clip ubona ko clip iri kirakorerwa ahantu hashobora kuhasa neza cyane ubona ko clip kandi zozisa neza cyane gose rero ni nyuma yuko kandi agaragara amakuru atari make avuga kuri no musore ariko kandi mwitege vuba nyuma yuko apostinze bino no featuring reka twindiye turabe ikizokurikira ariko kandi tugenda turabaranyi kwa abandi na Fanny Lavine aho ubona yuko inyuma yuko Fanny Lavine akoze ubugeni cyangwa akoze mariage na Nohaske ntare mbere ntare wakangaye wa gatandatu ntare wa gatandatu mbere iri zina ntare ryavuye ku kigana that's kono bantuka ni solution kapongo solution man solution woman so Fanny Lavine rero na Nohaske biyita canke barusa akazina keza ka solution couple ni nyuma yuko kandi bakoze ama predote bakagenda mu madote bagategura imihango ya maita civil bagaragaye bahabwa impano nyinshi n'abafana babo kenshi mbere wanashaka zivuye hanze twarabonye bafise imitaka yanditse ko solution couple imipira amashapo byiza vraiment kandi byinshi bibereye kuraba voilà donc ndakunda
abantu bagukunda bakakwereka ko banagushigikiye ni na bano bahitamwo yawe urazi ko hariho umufana kimwe twabwira kikiture la fois passée hariho umufana aza kubw'impamvu kanaka amaze kubona yuko umengo ugiye mu rugo canke ugiye mu bintu biri too serious ugasanga umengo aciye aja ku ruhande umengo ntakigufana umengo si rero ndakunda abantu bagukunda bakagukundira icuri n'amahitamo n'amahitamo yawe bakayubaha kandi bakakwereka ko bagusapotinze ni ukuri Imana ibahezagire cyane ese abantu bose boronka ababakunda cyangwa bakaba bakurikirana nkabo aba bantu rero babiri ndavuga Fanny Lavine na abandi wayo inyuma uribuka dinde isagahitiye bavuga yuko bari mu mishwano bakanashwana mbere bagatana amajambo ku mbuga ngurukana bumenyi ndavuga izi social media Facebook n'izindi zitandukanye inyuma yuko bateranye amajambo bagize ico bavuga nabo nyene nyuma yuko habaye mariage ya Fanny Lavine na Noraske uyu mukenyezi ndavuga Fanny Lavine yagize amajambo acisha ku rubuga rwiwe kugira ngo akebure abafana bo mu ba filme ndundi na cyane cyane abafana biwe n'abafana ba Fanny Lavine aho yavuze ati ubu hagati ya Fanny Lavine na Abel nta gwankuru gihari ubu turi umwe mugabe iyi text none reka manze meze cengaruka tugaruke kuri no text ari giye twanika ujya tukanika n'ibintu mubya ntitubirabe neza sanga bibiteye ubwoba usanga harimo tukosa voilà ngo ubu hagati ya Fanny Lavine na Abel nta gwankuru gihari ubu turi umwe twiyemeje kubaha bimwe mwari mwaradukundiye erega burya nta nyungu y'ugwanko Fanny Lavine na abandi wayo nta gwankuru gihari ubu turi umwe nta bintu by'amacakubiri hagati yacu nuko abansi babo bari intuye tubigarukako umvise kuntu yavuze ubu hagati ya Fanny Lavine na Abel nta gwankuru gihari ubu turi umwe mu gihe basanze bari umwe nande na Noras Idexte rero ushaka gutwadira abantu bikwegera urashaka gusoma kandi urumva washaka kuba yanavyanditse donc l'union fait la force oui ugasanga ubundi muntu abihaye indima uyu mwanya yageze ko niba ko baciye bapostinga ifoto erega banakoze kova barakoze kova bari kumari batatu bafatanye hari wiwe neza ndakunda ati ikintu cya mbere nashimiye Noraske ajya nuko abantu twihutira kubona ibibi ariko ni byiza twe twibuka ko byahabaye bien sûr ikintu cya mbere nashimiye Noraske nuko bataratangura kuwemera neza ko bari kumwe yaravuze ati je ikintu cya mbere naharaniye nuko nobona yuko umukunzi wanje yosubirana na bagenzi biwe bose bakera umuntu wese yitwa umwansi wiwe akaba umukunzi wiwe bagasubirana nkabona neze ko muntu numwe bafitanye ikibazo wigeza anyereka yuko afitanye ikibazo naba nanje nkagerageza kumwereka solution ibibazo nibaza yuko ariho havuye solution couple kubera ko ahantu hose hari ibibazo bagerageje kuhatorera inyishu rero ni ibintu byiza nivyo kumukeza n'abahungu bake cyane cyo kuba waragiranye ikibazo n'umuntu kanaka akabwira ati mavi ko ivyo biba byarabaye umuntu reka gihere abantu baca bakaya beef y'ubuzima bwose kandi burya iyi beef hagati ya Fanny Lavine na Abel apana yari yakomeye uka yuko banagize n'amasoro banakoranije n'amanama bakaja ku ma social media bagakoresha ama press conference bavuga ku ino beef umva ko byari bigoye cyane ntibyari biryoshe vraiment en tout cas ntibyari biryoshe ntibyari biryoshe dukeze Noraske twongere kandi dukeze na Fanny Lavine ashaka kuba yaroheje umutima akavyemera no kurundi ruhande ya Ben nyine tumukeze kuko si ibintu vyoroshe ko kugeza kwisanga ushaka kumenya ati ninde yari mu makosa ariko uko bigenda kose umwe muri bashaka kuba yaroheje umutima agasaba pardon hama ubundi akorosha umutima akavuga ati kigongwe ndakiguhaye bagasubira bakaba umwe nk'uko babivuga ni ibintu byiza cyane byiza kandi bibera akarorero buri muntu wese ariko aratwumviriza buri wese ariko aradukurikirana muri kano kanya bimubera akarorero nta ciza c'ugwanko rugutuma uja mu bibi gusa ukora n'ibibi uyumvira nabi je kitwa mbida yavuze ati blessings follow good heart
uzi neza ko ufise umutima mubi guma wiyumvira naka ibibi iyo blessing uzoyikura nta mugisha ushobora kukuza ko wiyumvira nabi umutima wawe utari clean umutima wawe utitunganije uwo mugisha ntaho wojira he nta na hamwe rero abantu bose bakora dukurikirana bose bakora twumviriza vraiment umutima mwiza mu kuwusukura ukuramwo buri kintu cyose gihwanya canke gihuye n'urwanko muri wo kandi kibira amahoro ukabana neza n'abantu ibintu bigaca bigenda très bien yes nuko rero abakunzi ba filme ndundi na cyane Fanny Lavine na abandi wayo biri official barahanye imbabazi ibitagera neza byaraheze ntimuze namwe bwe mucane muca mugene gutanira amajambo ku mbuga nko tuma tubibona hajya amatimu hari gatera amajambo basanga nibibaye fo sana ni nyuma ko kandi bagaragaje na cover yanditse ko one love impera Fanny Lavine mu kubamfu hariyo abandi wayo nayo hagati hariyo no haske umuhuza ariwe na mushinga ntahe mediateur ari nayo mushinga ntahe wande wa Fanny Lavine nuko rero ikigero cha The Star System cha kumenya Rwambo OG twabwiye ko bisaba tumire benshi no munsi aho kandi turagerageza kuyacamo kugira ngo yose tuyaherekanye bigende neza ego yes dinye dusimbire hari yanyi kwa Joel aho yatangaje yo yanditse amajambo avuga ngo ninde yabahenze ngo hani wacu ibicwarangisho kavukire ntivyokora umudiho kavukire Afrontare iraje ibisigure neza uyu musore inyuma yo kuva muri management yazitandukanye agera kwa ambassadeur mu studio agenda atandukanye yagaragaye avuga ati jewe naze studio yanje nshasha studio kandi twagiye tubona ka studio nziza cyane gose cyane isa neza ikoze neza ku buhinga ni ibintu byiza cyane batwetse amasanamu meza na kari ari studio zo iri very very professional byatanguwe na Colida Magic urabyibuka twakira ngamuzo za Black FM twakira August atubwira ati turi kumwe na Kori tuko kavukire turavuga ngo why not Burundi tabandi bose barafise umudiho wabo twebwe pourquoi why not Burundi ibikoresho turi navyo kandi bivuga neza no kugira ngo dukore umudiho w'iwacu bipfira he n'abahinyanyuzi n'abahinzi genre bipfira he dinye rero uyu musore rero Joel yatangaje yuko agiye kubasukamo cyangwa kubakoma Afrontare vuba nibuko kandi no musore tumubonye agaragara akora productions n'indimbo zigira zitandukanye indimbo za dramatism zimwe zikaba yazikoze nizere yuko nizere ko rero tugiye kwitega ibidasanzwe kuba producteur nga mu Burundi ako je ntacongera nko kubona bose bagiye hamwe nyamba ari Koli nyamba ari Joel urazi ikintu combihira ukumva yuko umwe yo kwiyumvira iki hamundi agacaciyumvira bose bagaca bikora kandi twasha dusanga bariko bakora presque bimwe bakuma bakora basibiri different voilà ngo bace bakora ibiri presque uko ugiye kura mu diho ni wa wundi nyene uko bigenda kose ntibazoja kure nako rero c'est pourquoi ucumviro ugize nico uri na je nifuza yuko bokorera hamwe urabona namantanga karorero muri Afrique du Sud barakoze amapiano sa kera cyane ujye ugiye kubiraba nayavu barakoze amapiano bayatwe influencer turayakunda uno musi turayakora kubera iki mu Burundi batokora nyimba rino Afrontare cyangwa n'ikindi kintu bakabizina bacita mugabo kiki influencer isi bose nabo bakagira gute bakayigirako yes nibave rero nibikangure abarundi nibikangure badufashe ku develop impano z'igihugu ibintu bice bigenda neza cyane gose tugende kwa Simbizi wasema vumba genda ubwire Simbizi nta urima amazi ariko ikintu cyo kurima amazi iyo express isigura we yarakubwiye yuko azobigusigurira twazimije amatara mikro twazimije imbere y'ico kintu bazaza kudusigurira bazimije amatara
kurima amazi nivyoroshe ni Simbizi nyene yagaragaje ifoto yiwe ari kumwe n'umukenyezi wiwe canke yamunyegeje yamwerekanye amaso gusa umunwa n'izuru arabipfuka ni na Simbizi kandi ko ifoto yagaragaje amafoto agenda atandukanye aho bari kumwe aho kandi ari kumwe na mama we na Maître Muvayo Jean bari kubasangira ka 20 kabisa ubwirana n'amatexte kabisa ari karani kuno musore ku mbuga ngurukana bumenyi jashaka kumenya no mwige muri entertainment uko bigenda kose nta uriyo ni no mugihe kandi imbuga zose nka zose ubona ko ari Simbizi uyu mupareni ntuzeye uyu muntu kumenga sanari nini ganani uyu sire nini uyu mupareni ni SRTK uyu mutipe ndamuzi mu mirango sinamumenye gusa sepale nini uyu mutipe ndamuzi mu mirango cenda mwibuka arakunda kugaruka cyane mu bintu vya football league okay Simbizi rero yanditse avuga ngo nyina wa mwamikazi kama tubona postinga mwamikazi akana kakiri gato cyane ni wenyine nyina wa mwamikazi birashoboka kuko kajya kana atukubwenda ko afite mama wiwe ikibazo nyene ni dushaka kumenya si influence yiwe iri kirazamo urumva aho niho tugumanira amakenga ngo nyina wa mwamikazi ntatahura ingene nzoza ndugami wabo mu Nyakabiga uranyumvira meruka jewe na Karabasase twagiriye rimwe kurima amazi mu Nyakabiga wamaze kuronka inyishu yo kurima amazi jewe bamaze kunyemerera kunyugamika ariko mwene wacu Satubi aguma yicisha mu binywa binashaka kwishikana kandi urazi kwijya ndimbo baby ndio mtama urasikia ndimo ngishwa kwa true story birashoboka ijya ndimo ngishwa kwa true story ni no mugihe kandi Satubi na Very Nice batigeze bagira nk'ibi vya Simbizi Satubi buya ngo ntiyemere ngo kugama umva muri posi oya ntabyemerewe kuko kugama uba warasabye aho ugama cyo gituma no mwijambo bavuga ati umusore wacu yari yugamye ngaha abona haramuryoheye acabona dinye acasaba rero ati ni mu ntabare ni mu nyugamike ati dinye acamwugamika neza ati umusore wacu agenda akundanye na dinye urumva mwijambo barasaba ati washaka ko imiryango irabanagiye ikazira urabyumva hama bagasaba irembo iryo rembo rero turagiguruye icese papa we mu kubyemera yahagaze muri miko iryo rembo rero jewe ndaryuguruye icese sinoguruye ndabomoye ati rero niyaza arabizi ingene mpora ndodo azofata iburagira ngo dodo urumva ni ibintu biryoshye cyane kandi uraza bakakwakira neza witeka biba ari ibintu biryoshye cyane ni ibintu byiza rwose nico gituma nta musore no hanura kwikinga gahumbeye ishikare na Simbizi yishikanye dushimire abasore bacu bari muri entertainment bariko bikora neza bariko barishikana kandi bakishikana neza cyane gose bagakora amadote amapredote twabonye Simbizi yakoze predote reka tumushime cyane reka tumukeze ikimenyetso kidasanzwe ikimenyetso kidasanzwe yerekanye sinzi nandi hano nabonye ya postinze arabigaruka ko numva ndaryohewe ari atari dusimbire hariya kwa Fernando akatibutsa ko umutumire wacu amaze gushika muri Soza Black FM manda imwikazanura kugira ngo tuze kwakiranira hamwe wonawe si yundi Epiday wine yamaze gushika muri Soza Black FM turebe haranyi kwa DJ Fernando canke kwa Mr. Aye canke sinzi nawe uri mu bamwita Bersima wowe ni bumwita Berisima ni bumwita iryo zina rapapa se yapostinda ka video natwe nze ndakumbagara basire iki cambabaje ntavyo nakaravye nicaranye na papa karakana kariko kararirimba ngo aho bigeze papa wanje arasara tibasi rero tibasi
ibintu rero ngaho bitangiye gufata izindi urumva niba byarakananiye kuvuga azavuga ngo papa wiwe ngo arasa oh la 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 hasi nta kundi yes dinye nawe twatwumviza bose inyuma yuko no musore ndavuga DJ Fernando canke Mr Aye asohoye indirimbo Bellissima indirimbo yahaye titre ya Bellissima nyuma yuko ikwije miliyoni zishika 3 z'amaviews kuri YouTube check ku ma platform agenda atandukanye iri kirarabwa cane gose ni nyuma yuko kandi hariya muri Kiss FM ndavuga Kigali mu Rwanda nyuma yuko indirimbo yibitoye muri top 10 kuri Kiss FM agaca agenda kandi kwitaba kugira ngo nyabuna celebrating iryo bakwe ni nyuma yuko ibintu byose bigenze neza yari yadutangarije yuko agiye kugaragara neza na neza mu giteramo imuyinga reka turindire tuzongera tubagezaho cyane tubabwira programme uko zigiye kugaragara tubandanya dukeza umusore wacu Mr Aye nayo kurundi ruhande duca tugaruka tubabwire amakuru yande ya ETV canke École Technique Vocale nyuma yo kwakira umutumire wacu muri The Star System.